Big FIZZO yambwiye ikirofa. Big FIZZO TOZZY. FIZZO je yambwiye ikirofa. Mu buryo yambwiye uri kirofa. No kuvuga ko wa mugambi mubambe kubata utahura neza umugambi koresha udukingirizo. Vraiment ni byiza mukore gwaruka koresha udukingirizo. Kutangereranya na Oleg. Yeah. So kungereranya na Oleg ni kosa kuri jewe ni kosa kandi ikosa iwanyutse mpira cyakora ivyo gusenga kwa Zebiya wapi abakobwa murabahonga wapi kanjenje na kararenga wapi vya bintu vyo kwisemba wapi kwishura ubwa dona buriyo wapi murasenga ibigirwa mana wapi mukoresha udukingirizo wapi nataka kwenda wapi nataka kwenda wapi nataka kwenda hari kera ni kera. Yo, me people, your boy Adronis promoter, brother from another mama, Mr. Dreams, Garsodo Chance. Nkuko mubibona turi kumwe numwe mu basore bariko barakora neza, umusore novuga ngo ava mu ntara ya Rumonge ariko muri kano kanya ariko akorera umuziki wiwe mu gisagara ca Bujumbura. Uwo nawe sundi ni FABBY TOZZY, umwe novuga ngo yaje kubamba bamwe mu bigize bangangari n'abandi bigize ba King muri no muziki w'u Burundi. FABBY umeze neza? Yego ndashima. Yes, reka tugusabe turamukirize abakunzi ba Akiwacu Media n'abakunzi bawe. Mwaramutse mwiriwe mwakeye umwe wese aherereye mu cubahiro ciwe. Nizere yuko umwaka mushasha wabagezeho kandi ugiye kubabera w'imigisha. Yes, ni FABBY TOZZY novuga ngo aduteye agateka aho ari interview ya mbere dukoze muri no ntango y'uwo mwaka wa 2024. Twovuga ngo twizere yuko iyi interview igiye kutwugururira imiryango idasanzwe kuri no media yacu. Nizera yuko mu bintu naje gusanga abindimwo naremanye novuga yuko Imana yandemanye navyo ndumunyamugisha kuko umugisha wa mbere na urose cyagihe nirukana abana 1000 aha akavuka jeje nyene. Yego yeah, novuga ngo ni FABBY TOZZY ari karakora neza aho aje ku ndirimbo zigiye zitandukanye novuga ngo usivye mu gisagara ca Bujumbura canke mu ntara asanzwe avukamwo ndetse igihugu cose kiriko kirazikunda. Mbega FABBY TOZZY ni giki abantu bo mwitegako canke abarundi mbere n'abanyamahanga bariko baradukurikirana muri kano kanya ni giki bo mwitegako uno mwaka gisumba ico yabakoreye mu mwaka uheze? Nuvuga yuko ikintu abantu bonyitega ko cyane ni challenges nyinshi uretse indirimbo ufise ibikorwa byinshi n'ibindi ndetse bitari indirimbo ngiye gukora muri uno mwaka kugira ngo hari akanovera ntariko ndabona muri entertainment yacu. Nshaka kugashiramwo sinshaka kugashiramwo je nyene bishobotse n'abandi bige kuri jewe babikore kuko abarundi bafise amamega menshi abarundi bafise amamega yo kuja kuraba indirimbo zanyu gusa kuri YouTube. Barafise andi mamega baja kuraba ibindi bintu kugira ngo umunsi uburahera apana kurindira mpaka amezi 3 muririmbyi yasohoye indirimbo. Ego novuga ni FABBY TOZZY nagerageje gukurikirana imbuga ziwe ndasanga hariho indirimbo ziri kuri channel yiwe ariko arakoresha muri kano kanya ariko nyinshi muri zo nasanze hariho izindi ziri ku maceno agiye atandukanye. Mbega haba ikibazo kimeze gute ku buryo umuntu adashobora gutora indirimbo ziwawe kuri channel imwe? Kwanza ubwa mbere shimire abo bandi bose bagiye baprodinga indirimbo zanje ku macano yabo kuko ku bandi bo bisigura ukundi ariko kuri je ndabi appreciatinga kubera ko byarafashije bamwe mu bakunzi banje kugira ngo bashobore kuronka indirimbo zanje kandi inyuma yuko tumaze kwibwa urubuga rwacu rwa YouTube twahora dukoresha ariko ubu turashima Imana kuba twabongeye kugaruka twaguruka urundi rubuga rushasha nigo dukoresha ubu ariko kandi nkongera nkabandanya shima kuko tukibandanya dukoresha rya zina ryacu nyene FABBY TOZZY ariko kandi n'abafana bakibandanya kuturonka. Novuga yuko ari nka challenge yabaye ariko ntabwo yaduciye intege ubu turabandanya. Gushika uyu mwanya ntubona yuko hariho ibintu bitoba bigenda neza kubera ko hariho indirimbo zimwe
bamwe batashobora kugira ama research usanga batazi kubera ko zitari kuri irya channel usanzwe uri kurakoresha. Ya ni nka challenge cyane kuri je kuko benshi mu bantu batari banzi bariko baramenya bushasha iyo amaze kuja ku rubuga rwanje rwa YouTube agasanga hariko indirimbo zibiri gusa ariko akaraba ivyo nkora n'ivyo ndimwo n'izina ryanje bitandukanye n'indirimbo zibiri gusa c'est vrai biramucanga ariko FABBY TOZZY n'umuririmbyi afite indirimbo zirenga 15 ariko ni kubera ko twagize ikibazo cyo gutakaza urubuga rwacu rwa YouTube byaranciye intege ariko novuga yuko turiko turakora kugira ngo ziriya ndirimbo zose zongere zigaruke ku rubuga dukoresha. Ya turaza kuvuga ku ndirimbo navuga ngo abantu bagiye barakumenyera ko aho navuga yuko wafatishije kuva mu ntara yanyu nziza ya Rumonge gushika igihugu cose uyu munsi aho uciye hose ukaza wumva mubambe mbega kubera iki mubambe iyo title wayizanye ku mpamvu iyihe eske sugutera ubwoba abo mwoba musanzwe muri kumwe muri kano gakino? Oya indirimbo mubambe ni mubambe kubera ko first of all nizera yuko kubamba umuntu nico gihano ca mbere nizera yuko gikomeye ku isi no mwijuru. Niba arico gihano bahaye Yesu bari kumukubita inkoni canke bakamuturira bakamukorera ibindi ariko bumvise yuko kumubamba byari byo bikwiriye kugira umwana w'Imana nibaza ko arico gihano gihambaye cyane so mubambe kubera ko hari abantu bariko barazana kajagari mu muziki nshaka ko bavamwo bakareka abana b'igihugu bagakora. Mubambe kubera ko hari aba fake friend ari aba inshuti zitwa ko ari inshuti zacu ariko atacu zidufasha usibye yuko dufashwa n'abantu tutazinanye nabo. So mubambe kubera ko ni ide yaje umwanya nari numva neza yuko ndashaka kugira ico mpindura muri entertainment yacu. Nibaza yuko novuga ngo mubambe niyo ndirimbo ya nyuma iri kuri channel yiwawe turaza kwivuga ko ibintu bigiye bikomeye ndetse uduhe na freestyle ariko apare y'ivyo twotangura mu gushusha abakunzi biwawe ndetse n'abakunzi ba Akiwacu Media ukaduha freestyle y'indirimbo nataka kwenda sinzi yuko woba uri tayari kugira ngo vya bintu tubijemwo. Iwanyutse mpira cyakora ivyo gusenga kwa Zebiya wapi abakobwa murabahonga wapi kanjenje na kararenga wapi vya bintu vyo kwisemba wapi kwishura ubwa dona buriyo wapi murasenga ibigirwamana wapi mukoresha udukingirizo wapi nataka kwenda wapi nataka kwenda wapi nataka kwenda wapi nataka kwe hari kera nikera yosajwa nataka kwenda ya FABBY TOZZY. Ego message washatse guha abagukurikirana canke abakurikirana ibikorwa vy'abaririmbyi b'abarundi muri iyo ndirimbo ni message yi? Iyo uvuze message natanze mu ndirimbo yanje iyo ari yo yose FABBY TOZZY n'umuririmbyi iyo umuhaye iminota 3 atanga message zirenga 1000 mu ndirimbo imwe so shobora gusipoza yuko indirimbo yanje yose itanga message iyi ariko kuri je ni indirimbo ishikira bose umwe wese umuntu wese ari mu gihugu n'utari mu gihugu indirimbo yanje ishobora kuba ifite message imukoraho. Muri nataka kwenda indirimbo yanje nashaka kuvuga nini cyane nashaka kuvuga ibintu twakora kera ubu tutagikora ibintu twavuyemwo ariko tukitwa ko twabivuyemwo ariko kandi tubirimwo mu bundi buryo tubirimwo mu zindi nzira abantu badashobora gusobanukirwa vyihuse. Ego nakurikiranye amwe mu majambo ukunda kuvuga uravuga yuko benshi mu bafana ufise ndetse ari abana mbega iyo message watanze yoba iriko ifasha iki abana canke novuga ngo ugwaruka Burundi bwejo mu gihe twumva harimo ibintu vy'ubukingirizo? Indirimbo ziwanje na career yiwanje ndimwo novuga yuko abantu banyakiriye muri game cyane n'abana ndabi appreciatinga kuko na Yesu yaravuze ati mureka abana bato baza hondi. So je nanje ku abana ni nk'umugisha kandi ndagerageza kuvyo nkora vyose indirimbo yanje yose igire icikoze ku bana igire icikoze kugwaruka kuko nibo bantu ba mbere banshigikiye nibo bantu bamfashe mu mugongo kurusha abandi bose. Ibijanye n'ubukingirizo ntiwabitwishiye ko? Ibijanye n'ubukingirizo hiwanyutse mpira cyakora
wapi mukoresha udukingirizo muracakoresha udukingirizo so ni kuvuga yuko ni za mvugo hari imvugo ugwaruka rukoresha abavyeyi batumva nimba abavyeyi ari bo bajejwe kurera abana hari imvugo ugwaruka rukoresha abavyeyi batumva so iyo ubabwiye ati murakoresha udukingirizo ni wapi ntabwo bakoresha dukingirizo ubundi bwo na UNICEF yaratubwiye ngo niba vyananiranye vyanse hose yego vyanse ikingire kuko hariho gukinga ingwara zitandukanye harimo na sida no gukinga imbanyi n'ibindi so nibaza yuko nimba ugwaruka mubona gwananiranye reka turuhimirize basi bakoresha udukingirizo majambo make wewe uvuga ati hako ndabahimiriza ngo bihangane reka ndabahimiriza vraiment kwihangana twarabonye ko byananiye benshi byarananiye abantu benshi n'intumwa z'Imana nyinshi byarananiranye ibintu byo kwihangana byananiranye rero cyane n'ukuri reka twibagiza ugwaruka yuko hariho plan B nukuvuga yuko hariho iyindi nzira byorosha koresha udukingirizo vraiment ni byiza mukore ugwaruka koresha udukingirizo yes Fabby ndafise ikibazo kimwe ava yuko tubandanye urumwe novuga ngo mu baririmbyi b'abarundi wazanye ihinduka mu muziki ndundi cyane novuga ngo creativity aho bigaragara yuko aho ugiye haba ku masamirizi canke mu bindi bikorwa bitandukanye akenshi uba ufise ababausa nkuko n'uwo mwanya bamubona iruhande yiwawe mbega ntivyo babiri muri wa mugambi mubambe kugira ngo ugende uradukubitisha aba babausa bawe no kuvuga ko wa mugambi mubambe kubata utahura neza umugambi mubambe nuwo gukuramwo ubujagari buri muri music vraiment hari ibintu nimba barundi dushaka yuko tuva ahantu hamwe tuja handi hari ibintu dukeneye gukora hari ibintu dusigaye tubona ku bandi twamye tubona ku bandi tukavyumva nka histoire gusa ivyo bintu turashaka kubibona mu Burundi biba so umugambi mubambe no gukura ubujagari buri mu muziki wacu buri mu buzima bwacu busanzwe so FABBY TOZZY kugenda na bounce ni nka brand just brand kuko no bifata sinzi abandi bantu ngene babisigura kuri je ariko je ni brand gusa bisanzwe canke unaniranye ubukeneye yuko mu bounce aca mukora mwakati oya tugwana ntidushwana turabanyamahoro jise kuba maze kwicarana natwe kuba maze guhura natwe barabitsi apare y'ivyo novuga ngo style zawe abantu barakubunda kuzivuga ko amajambo agiye atandukanye bimaze kugaragara inshuro nyinshi wambaye style novuga ngo zitari zisanzwe zimenyereye niyo mpamvu navuze ngo ibintu bijanye na creativity twarabonye style uri kuri stage wambaye swime n'igikombe na brosada mu ntoki ego eske woba ufise umuntu agutegurira zijya style cyane novuga ngo zijya creativity novuga ngo nimba ushaka kugera ahantu gerageza ukore ibindi bintu abantu batarakora ego ntitwame dukora bya bindi bintu nyene abafana baramenyereye kubona umuririmbyi ari umuntu yambara neza yambara ibintu bizimvye yambara ibintu biri high level ku buryo n'umufana atabarekuriye kumuramutsa c'est pas beau ni vyiza muri izo nzira ariko je kuri je ndovuga yuko tugeneye impinduka muri wa mugambi mubambe nyene tugeneye impinduka ko abafana barakeneye kubona ibintu bishasha mu muziki barambiye kuguma babona bya bintu nyene baguma bumva za nkuru nyene baguma babwirwa bya bintu nyene fisi ibintu byinshi byo guhindura fisi ibintu byinshi byo kubabwira nintagira ico mpindura kuri industry y'umuziki wacu nze ngerageze basakanu gatoya cyane kazovuga ati kazosigara nk'ishusho yuko ati kariya kantu kazanywe na Yona ava yuko dukorana kino kiganiro nagize urubuga rumwe nandika ko ndavuga ngo ni giki wobaza uno musore mu gihe nogirirwa amahirwe yo kubonana nawe tukayaga benshi bambajije ku kijanye na style wambara hari uwambajije ikibazo arambwira ati uze kumumbariza ati kuki tubona za style z'abamasayi nawe uzambara eske hari ico woba ufise igisanira ku bamasayi canke naho duhuriye n'abamasayi je ndumurundi navukiye mu Burundi
naho duhuriye n'abamasayi gusa novuga yuko ni nka advertise iyo nzanye ikintu iki ushobora kucitirira abantu kanaka ariko je ndashaka ko mucitirira abarundi sishaka ko mucitirira abantu kanaka kuko ndacazana n'ibindi ndacakora n'ibindi sishaka ko muzovyitirira abantu ushaka ko muzovyitirira abarundi ama creativity aracari menshi. Yes, ni creation z'abarundi ntabwo ari creation z'abandi bantu. Yes, tukiri kuri ico nyene waruvuze kijanye n'ama creativity hari stati wawe yari maze novuga ngo nk'imisi ibiri waranditse uvuga ngo mu buzima iyo utemeye gufata riske ubuzima bwawe buzaguma ari bwa bundi nyene igihe cose ngira nkore ikintu mutigeze mutekereza ko nogikora yona ico kintu ugomba ukore abantu batigeze batekereza yuko wogikora. Ikintu ngomba gukora abantu batigeze batekereza ko nogikora ni ca kindi abantu batinya. Hariho ikintu abantu jitse kwisi tubeshejweho tubayeho hari indoto zimwe tudashika ko kubera ubwoba kudatinyuka ikintu. Akarorero hari umuntu yahawe ijambo na prezida ku nshuro yiwe ya mbere kubera igitinyiro n'igihagararo ca prezida aramubwira ati ushaka ndagukorera iki. Prezida abwira umuntu ushaka ndagukorera iki. Prezida je ndamufata nk'imana ya kwisi. Iyo tuvuze prezida kwisi je ndamufata nk'imana kwisi. So iyo aguhaye amahigwe kubera igitinyiro ciwe ushobora gusanga wibwiye ati je vraiment ndashaka kukuramutsa gusa. Ibaze kubera iki utinya kubwira prezida je ndashaka yuko niba wowe uri prezida je ndashaka yuko nanje umpa igiti canke nimba uri prezida je ndashaka yuko umpa amafaranga kanaka ugatinya kumubwira ngo kubera ko ari prezida kandi ayo mahigwe yaguhaye ni nk'Imana iguhaye amahigwe ati mwana wanje ndagukorera iki ngo nukuri je nukuri kw'Imana ndashaka no munsi sindara ubusa. Ivyo ni ibintu byo gusaba Imana ari ibintu byinshi byo gusaba Imana. So nukuvuga yuko ndashaka gukora ikintu abantu benshi batinya gukora. Abantu bumva yuko ugikoze ico kintu uba uri muri liste noire uba uri munsi y'umurongo utukura. Ariko oroke ico kintu gishobora kuguha opportunity abantu batari biteze. Yego. Impamvu Dawidi yatinyutse gutera ibuye Goliath abantu bumvaga neza yuko rijya buye ataco gyokora. Ivyo bintu rero abantu bumva yuko ataco vyokora ataco vyofasha umenga byo gushira mu kangaratete byo kugirana ivyo bintu nivyo niho hantu nyene ubundi inzira y'Imana nabwiye Imana nishobora kugushira inzira ahantu horoshe ahantu hagumye hari ahantu mubona yuko hagoye niho hantu Imana yasize inzira yawe niho hari amahigwe yawe. So no kuvuga yuko je ndashaka gukora biriya bintu abantu badashaka gukora batinya gukora. Mu majambo make twitege yuko kandi bavyitege muri uno mwaka twitege yuko tugiyeho kubona uri kubona prezida uri kuramubwira icyumviro ciwawe. Si nakarorero natanze kuri prezida no je mfise ide nyinshi zitari no kuri prezida ariko mfise ide nyinshi zo gukora ziri mu mahwa novuga yuko ziri mu mahwa ku buryo abantu bose batotekereza kuzikora. Mbega ntuzahava usanga ukoze zaide nk'izorega yari yazananye bikarangira zimwiciye impano. Kwanza ndashaka ubwa mbere na mbere kubuza abantu kutangereranya na Oleg. So kungereranya na Oleg ni kosa kuri jewe ni kosa kandi ni kosa rinini ku buryo je ndi Fabby ndi jewe kubera ko ivyo uriya yakoze nivyo jengiye gukora nivyo ndiko ndakora naho bisani. Yego. Ntaho bisaniye naho bizopfa bisaniye naho bizopfa bihuriye kubera ko uriya niwe nanje ni jewe. Kandi mfise abantu b'ubwenge bankurikirana abantu bakuze bitahura. So ari ibintu nashobora gukora byo kuburira indero abantu bankurikirana. Yego. No kuburira indero gwagwaruka runkurikirana kuko jewe kuri je ndifata nk'umuambasaderi w'ugwaruka. Birashika ico kibanza nkaba ntaragihabwa ariko jewe ndi nk'umuambasaderi w'ugwaruka kuri je ndabaserukira. So attention kwiyumvira yuko je hari munsi nzokora ikintu cikosa gihemukira ugwaruka canke gihemukira abantu bankurikirana.
ntibizigira biba sinzi nimba satana azancamwo ariko nta nubwo satana azancamwo kugira ngo nkore ibintu bitandukanye bishobora guta abandi bantu mu makosa c'est pas bon. Je ndi Fabi shaka kuba Fabi sinshaka kuba umuntu kanaka. Fabi tukiraho nyene novuga ngo ni bimwe mu bantu bamaze imisi bavuga ko cyane aho ubona yuko batabihuriza ko uko ari mico ibiri. Bamwe baravuga ati kuki uyu muntu avuga yuko ari umumizirima mu gihe mu bintu byose avuga dukunda kumva ariko aravuga ibintu by'abakristo, dukunda kumva ariko aravuga Yesu iki. Eske nta kuntu wobaho umuco abo bantu kugira ngo bamenye ati uyu munsi reka bamfate muri iyi sansi? First of all, ikintu ca mbere nshaka abantu ko bashira mu mutwe, FABBY TOZZY ni umumizirima. Yasubiyemwo, FABBY TOZZY ni umumizirima. Nta na hamwe nzoba umukristu, nta na hamwe nzoba umugatolike. Jewe ndi umumizirima. Kuba je ndi umumizirima rero ntabwo bisiguye ko nanka abakristu, ntabwo bisiguye ko nanka abagatolika. Numwe wese nukwemera kwiwe, ariko mwumve neza yuko kwemera kwiwanje ndi umumizirima. Ikindi abantu bari bakunda kwibeshaho nuko comportement ziwanje ntabwo zisa n'iz'abamizirima. Zirabacanga kubera ko nanje ubwanje hari abantu nashaka ko bantahura, kuko umuntu yamaze kugutahura cyane bituma kumenyera. Je ntabwo nshaka ko muntahura, nta nubwo nshaka ko muntahura cyane, oya ifo yuko nkora ino nkongera nkakora ino. Ariko mwame mwumva neza yuko FABBY TOZZY ni umumizirima. Sinzahinduka, siniteze guhinduka, sinzohinduka, ndi umumizirima. Ego tukiraho nyene novuga ngo ni bimwe tudakunze kubona mu muziki ndundi, aho novuga ngo ugwaruka ruriko rurakora cyane iyo ruduhaye igikorwa usanga kenshi ruduhaye ama audio, ariko wowe uragerageza uburyo bwose iyo uduhaye igikorwa kikazana na video. Mbega wowe ufise management canke bwo bari uburyo wowe nyene wisopa? Nyitangura gukora umuziki byari bigoye, ariko byo ndimwo numva neza yuko hari abantu benshi bagishaka kumbona, hari abantu benshi bagishaka kumbona, kuko birashika nkaronka nka challenge tukajana n'umuntu agenda aravuga indirimbo yanje, agenda araririmba indirimbo yanje ariko atazi ko ari jewe turi kumwe. So kuburyo ni no kuvuga yuko ari keho ari kejya ama video yagiye naso indirimbo nyinshi kari zitagira ama video kuburyo abantu banyumva ariko batambona. So ariko kuri je creation ziwanje kwanza zisaba yuko muzibona, ntizisaba ko muzumva, bisaba ko muzibona. Yego. So ikindi nuko FABBY TOZZY ni FABBY TOZZY nyene, ntabwo mfise management kandi ndanayirondera. Niba hari umuntu wari wese afise ico ashobora gukora, abantu bareke kwiyumvisha yuko management manager ari umuntu afise amafaranga. Manager n'umuntu afise ibyumviro, n'umuntu afise ibyumviro n'ibitekerezo bishobora gushikana umuntu kure. Uyu n'umanager ashobora kuba manager kandi je ndashobora no kumuriha. Je ndashaka umanager ndiha amafaranga kugira nkorera ibintu kanaka. Ndashaka n'umanager ashiramwe amafaranga mu bikorwa byanje kugira nshika hano kanaka. So nimba hari arahawe ikazi, ariko ubu ndije nka jewe. Tukiri ngaho nyene novuga ngo ni kimwe mu bintu novuga yuko vyama biteza impari, aho usanga umuririmbyi yagiye muri management ibikorwa vyo bisubira inyuma, bakama batubwira yuko muri stock imiziki yuzuye, ariko ugasanga n'umwaka uraheze tubonye indirimbo imwe. Mbega ntivyo hava bigusubiza inyuma nkuko twabibonye kuri Bakiriku na Double J ndetse n'abandi baririmbyi bagiye batandukanye, mu gihe wowe ugiye muri management kuruta uko wowe uri kurakora ku gatwe kiwawe? Novuga yuko abarundi bavuga ngo inkoni ukubise mukeba ni wayitora urayita kure, kandi nizera yuko abo bandi byigeze gushikira, abo bandi biriko birashikira, nuko kuri twe ari nk'ivyigwa. Yego. Ni nk'ivyigwa, so no biratwigisha. So kuri izo nzira rero bitwigisha ni gute dushobora kubaho, ni gute dushobora gukora, ni gute dushobora gukorana nabo bandi bantu. So nizera yuko kuri je bitashobora kushikira, bishitse bishobora kubushika kuri no bifatanye nk'ibisanzwe, ariko abakunzi banje baramenyereye, ntabwo nshobora kurenza amezi 2-3 nabahaye indirimbo. Ego. Kuri programme yo wanje nibitagera bikongereza umuvuduko, sinizera yuko bizogabanuka, ariko mu mwaka kuri indirimbo 4-3 niyo gahunda yo wanje. Ego. Ya tubandanye novuga ngo nibikorwa vyiwawe, hari indirimbo ikurikira wise Bangurere.
benshi byarabacanze ubwo rurimi ntibazi ubwo aribwo ntibazi ico gisigura. Bangulele bisigura gushaka ku batabizi, bisigura gushaka canke gusaba. Yego. Ni hahandi rero iyo ugiye gufukamira Imana kuyisaba na pasiteri niyumva ubwira Imana ati Mana ndasavye abantu b'Ingozi tubaduganire Tanganyika. Yego. Birashika pasiteri agahindukira n'ishengero ryose rigahindukira kukuraba kuko bumva yuko bidashoboka. N'abana b'Imana buzuyemwo mwe muyera barazi yuko Imana ataco idashobora, barazi neza yuko Imana ibintu byose bikora, ariko iyo bumvise uvuze ati ndashaka abantu b'Ingozi tubaduganire Tanganyika, baratangara cyane kandi bafite ukwizera muri bo. Nukuvuga yuko hari ukwizera abantu bafise ariko guke gushoboka. Yego. Nimba Imana yakoze biriya gute ibito bikora. Nukuvuga kandi tuzi yuko ishobora byose. So nukuvuga rero Bangulele no gusaba canke gushaka, kandi ugereranije kuraba ibintu byinshi nagiye nsaba, nagiye nifuze ko byoba ni ibintu benshi bizere ko bidashoboka, ariko nagenda bizeze yuko bishoboka nimba ufise ukwizera. Ariko kubera ko abantu kwizera ko ragiye gute mutumva neza yuko Burundi bushobora gutwara Coupe du Monde. Yeah. Muri uko kwizera ko ukavuga ati ndakeneye kujya muzungu yoheba Natasha. Gute abantu bumva ko bidashoboka. Baramatanye watubwiye ko Bangulele ari gushaka. Yego. Wowe ushaka yuko ujya muzunga muheba. Oya nukumvisha Jesus sivyo je nashaka, ahubwo nari kugerageza kumvisha abantu neza yuko mushobora kuva ngaha, kuva muri izo purusa zo kwizera mufise guke, kumva neza yuko Imana ari ikintu cyo gusaba amahera, ivyo birashoboka. Gusaba kucagwara ivyo birashoboka. Gute utosaba Imana ibitangaza nkuko Yesu yadugije ukuboko hejuru, biriya bintu bikaba, imboga zikaza, ubugari bukaza, abantu 500 bagarya. Ivyo bintu abantu bubu ntibizera yuko bishoboka, ni bake cyane, n'abavyizera baradufrapa. Yeah. So gute rero mwumva yuko Imana ari ikintu gitoya kitoshobora gutuma Burundi dutwara Coupe du Monde. Yeah. Natasha numwe novuga ngo mu baririmbyi b'Abarundi, abaririmbyi benshi basanzwe basangiye uwo mwuga batinya no kumuvuga haba imbere y'amakamera cyangwa mu ndirimbo, ariko FABBY TOZZY nkuko yabivuze yavuze ati naje gukosora bamwe bigiza abami na bamwe bigira ba king kugira ngo ndabereke ko byose bishoboka. Mbega ntushobora kwibaza yuko nkuko dusanga tubimenyereye umengo arafisa agashavu ukuntu yoshobora kumva ijya dedicate akavuga ati uyu muntu ko atanyifuriza ikintu ciza ubwo sino mwitanga. Nagira mbwira abantu ikintu kimwe, ubwoba n'ubukene bwacu. Yeah. Ubwoba nibwo bukene bwa mbere umuntu yagakwiye gutinya. Yego. Ego twarimanye imitima yo gutinya, ari ibintu dukwiye gutinya, ahubwo twe tuvyitirira ko dukwiye kubitinya, tukibagira ko twe dukwiye kuvyubaha. Haro gutinya no kubaha ni ibintu bibiri bidasa. Yeah. So nizera yuko abantu ikintu catumye babandanya kuba bakene bazoguma ari abakene ni kubera ko bafise ubwoba muri bo, badashobora gutinyuka ibintu kanaka. Abantu nimba uzi neza yuko ubukene bwakuzingamitse, ntabwo bwakuzingamitse kubera ko Imana yakuboneye canke Satani ari kuri wewe, no, ahubwo Satani wa mbere ari kuri wewe n'ubwo. Je kuri jewe niki ikintu ca mbere nagira n'ubwoba. Ubwoba bwo gutinya umuntu, ikiremwa muntu kanje. Ntibishoboka. Igikuru mfa kuba ntagututse, mfa kuba nta kuburindero, mfa kuba ntariko ndagukorera amakosa mu myizerere yiwanje, ariko kugutinyuka ndagutinyuka kuko kuri je biba bisa nka opportunity, ni nka opportunity nini ya kuri je. Ego nkuko wabivuze yuko uje guhindura bimwe mu bizingamitse umuziki ndundi muri vya bindi nyene vya babandi bama bishira hejuru kandi batariko barakora. Ni yihe strategy wowe uzanye kugira ngo abafana bumve yuko vy'ukuri ico cifuzo cyo kwerekana yuko babandi bita ba king n'abami b'umuziki batariko barakora, ushobora kubashira hasi ukerekana ugwaruka ruriko rurakora rufise impano?
kugira abantu bamenye neza yuko wewe urenze kanaka, yego ntibazobimenya kubera ko wabibabwiye, bazobimenya kubera ko wabiberetse. yego uyu munsi turazi neza urugero rwa Saido ntibazonkiza mu mupira, turazi urugero rwa Yusufu Nyange mu mupira. Abarundi turabizi ntabwo tuvyirengagiza, turabizi, ariko ntidushobora kugereranya Yusufu Nyange na Cristiano Ronaldo. Oya, kubera ko Ronaldo ntabwo yatubwiye yuko we arenze, yaratweretse ko arenze, ariko kandi ikizotuma tumenya neza yuko Yusufu Nyange arenze Ronaldo ni kubera ko azokora akabitwereka ko amurenze. So kuri jewe novuga akajagari kari muri industry yacu, n'abagatera n'abagakora, ntabwo nje kubakuraho, ntabwo nshaka kubakuraho, ahubwo ndashaka kubereka yuko hari amakosa bagiye bakora. Urazi mu Burundi turafise ikintu cyo gutinya abantu, kubera naka akuze, kubera naka yaturenze, kubera yagize ntitumubwire amakosa yiwe. Oya, je na papa atashe mwijoro batahiye ko wewe nyene waramubwira ati papa je nk'ubu yo bantelefona bambwira ko bagucubise icumu mwibarabara canke imbugita, urabizi neza yuko umutekano ntiwari mwiza, utashe aya masaha wewe uri ngwanye. Je ndabimubwiye ivyo bintu rero mwumva yuko mutinya kubwira umuntu kubera yuko ari naka, bimubwira ariko bimubwire mu rufasoni. Ivyo bintu byo kubitababwira abantu bari muri entertainment yacu biratuma umuziki wacu upfa. Kumva yuko naka arenze azokwama arenze igihe cose nibiki, naka ararenze ntazokwama arenze igihe cose. Hari abantu baje bamurusha kubera iki mutabavuga. Urumva hari abaririmbyi baje ubu bariko barakora kurusha abaririmbyi ba kera, ariko ntabyo mushaka kuvuga ngo kubera ko nakarenze uriya muririmbyi wa kera azokwama ahabwa amamiliyoni ngo ni legend. Kubera kimwe mutumva yuko D1 bomuha amamiliyoni, Fizzo bakamuha amahera asanzwe kandi ari new generation. Gute mwe mwumva yuko Fizzo azokwama ahembwa amafaranga arusha D1 muri show? Buri giteramo Fizzo azokwama aronka amafaranga, Satiba azokwama aronka amafaranga arusha ya D1, azokwama aronka amafaranga arusha wa We Love Music, azokwama aronka amafaranga arusha ba Wiz Design. Gute? Kubera ko badutanguriye. Ni kubera ko babitanguye, mwe niko muvyumva, ariko mwumve neza, mureke kutinya abantu, mubabwize ukuri yuko urenze urarenze, ariko ntuzokwa murenze igihe cose. Wumve neza yuko hari abantu bariko barakora iyo ivyo nivyo bizotuma tuguma dutondeka abaririmbye ku murongo, nakazoguma ari bere, nakazoguma ari wa kabiri. Ivyo ni biki? C'est pas vrai. Ariko nkuko bakunda kubivuga abo twita aba legend canke mwemere yuko gwaruka ruko rukora kurusha muruhe amashugwe yago. Ego nkuko bakunda kubivuga abo twita aba legend baravuga ngo iyi new generation izananye inguvu irikirakora, ariko ingorane ifise ati iriko ikora ya miziki wa undi uvuga ukwezi kumwe canke amezi abiri ukaba wibagiranywe, mu gihe bo bafise amahit amaze imyaka irenga 20 n'ubunya bakizivuza tukavuga ati iyi ndirimbo yarakunzwe. Mbega wumva bizogenda gute ngo wa muntu akora indirimbo imara amezi abiri ikaba izimye, aronka amafaranga asumba wa undi yakoze indirimbo imaze imyaka 20 n'ubu ikaba igikunzwe? Gukora indirimbo imara igihe cose, gukora indirimbo imara igihe cose izokwama ivuzwa, izokwama ivugwa. Ivyo ni ibintu sinibaza ko ari ibintu wofatira ko kugira ngo wumve yuko umuririmbyi mushasha aba ugwaruka gwa new generation rugo rakora ruzokwama ruhembwa amafaranga make kurusha abo barijende. Uyu munsi turemeranya neza yuko D1 ariko arakora cyane kurusha Lorilo. Ego tuvyemeranye basi. Ego sibyo? Uyu munsi sukuvuga yuko wa mufana azi indirimbo za D1 atazi iza Lorilo. Numuririmbyi numufana azi indirimbo ya Lorilo kubera ko yasanze muhira bayiririmba, papa mama bakuru we barayiririmba, ariko uyu munsi iyo tuvuze yuko azi indirimbo ya D1 azi ya D1
sivyo so nukuvuga yuko azia Roliro azia D1 ariko ikigezweho bro ikigezweho nukuvuga yuko nimba uyu munsi twambara Gucci mumenye ko kera hari abantu bambara Puma so kuvuga yuko uyu munsi nimba dukoresha iPhone tutigeze dukoresha Nokia ariko turabizi neza yuko iPhone yizimbye kurusha Nokia turabizi kubera ko igezweho wayiko mu Burundi mutako muremera neza yuko umuririmbyi mushasha akwiye guhembwa kurusha uyo murigendi mwe mwumva yuko ari umurigendi azokwa amahembwa kubera umurigendi no mu majambo make ati ishaje nibagwe tuyubahire yuko yabaye rigendi setu ni rigendi tuzokwama tumwubaha zezotingana n'umuntu azoburirindera umurigendi amutuke amutuke ngurumva ngo umugendi ntacumaze no ariko ibyo bintu byo kwipolitika ngo kubera ari rigendi mu Burundi dufite ibintu byo gutondeka abantu umujurnaliste mushasha aje agakora cyane wa undi wa kera iyo umubajije kuvyerekeye umujurnaliste wundi mushasha ariko arakora akwishura ngo uyo n'umwana ntavyazi azotekereza ivyo bintu by'akagaye nibiki ngo aracyafise amava muhira urumva ngo buca kabiri mujoja muca mumwibagira wayi mufise agasuzuguro wayi uco mutera intege ivyo bintu wowe uzi kubera wowe wakoze kuva kera umwereke kugira ngo nawe akore abandariza kubera iki utumva yuko umuntu mushasha yoza kuruta wowe guma wumva yuko uzogumura imbere ahubwo jise abarigendi bumva yuko badashaka kubikiraro kugira ngo babise aba bana baze bakure babaceko nivyo babigishije kugira ngo bagende bakure babarushe ariko ntibashaka yuko bagenda bakure babarushe ahubwo bashaka yuko baguma bagenda bakure jise mu Burundi bafise akantu ko kumva yuko wowe umugenda ariko nturenga uharenze utanguye kumburira indero ibyo nibiki tukiraho nyene bamwe mubono kwita new generation barakunda kwidoga yuko ibimenyesha makuru canke amaradiyo bitabaha support ni naho bagize ngo barakomanze bababwira yuko bategerezwa kuriha kugira ngo babahe iyo support mbega kuri wewe niko vyo bimeze canke biratandukanye nabo bandi nta myidogo wo bufise yuko hariho ibinyamakuru bimwe bidashaka kugufasha kandi bibona yuko ufise iyo mpano no sinovuga yuko bidahari ahubwo birahari byinshi ni ya hypocrite nyene navuga yo kumva yuko hari abana bazi umuziki hari abana baririmba mu Burundi hari impano dufise mu Burundi ziri mu cyaro iyo tuvuze hariya mu cyaro mu misozi atana telefone bafise ariko baririmba ku buryo hamwe namwe aririmbye gusa mwumva neza yuko uyu sivyo yigira yanabivukanye ariko iyo agerageje gusaba yaba media yari yo yose ngo ndashaka guca kuri wowe kugira ngo abantu bamenye bambone zara mahera ivyunguka zara mahera ubu rero batuzana ivyunguka ha rero niho hari kibazo je nagira babwire yuko iki kintu c'ivyunguka rero ikintu c'ivyunguka rero kirimo ikibazo kinini cyane kirimo ikibazo kubera ko ni gute wa muririmbyi atararonka amafaranga yo kuja kuririmba indirimbo imwe muri studio yo kuja kwirihira indirimbo imwe muri studio mu ntara iyo hagati ari amastudio atazimvye 30,000 20,000 baragukorera indirimbo yawe n'umuririmbyi kizamuka ni gute ayo mafaranga umuririmbyi ifite impano yagerageje yaronde yarishe 30,000 yakoze audio yiwe arashaka yuko umufasha kuyimenyekanisha zana ivyunguka kandi ivyunguka nibiri munsi ya 100,000 gacu musaba 100,000 yayikoze kuri nibiri munsi ya 100,000 niyo gahunda yayikoze kuri 30,000 indirimbo ngushaka ngo umuziki w'Uburundi utere imbere gute ariko kandi rero oroke abantu bariko barabigira niba bari legend nyene baba legend nyene ariko twibukanye yuko natwe tuba dukeneye kubaho ushaka kuba yego gute ubaho kandi uzi
uzi neza wowe urashobora kwikorera ikiganiro wenyene urashobora kwikorera ikiganiro wenyene ukiyamamaza wenyene ubandanye wenyene kubera ko urondera umuntu kanaka ni kubera ko wewe nujya muntu umutegerezwa kuvyungukiramwo basi ego sivyo ego muri uwo mwanya rero gerageza urabe neza nka twebwe abaririmbyi je hari abaririmbyi bakizamuka nabwira ati nivyo gukora umuziki umanza kwitanga jise n'amafaranga usheta jise umuziki nk'umuziki w'ubu ni kuraraba impano ntavy'impano yo nimba uzi neza yuko hari umuririmbyi ariko aratera imbere ngo kubera impano yiwe ivyo sivyo na gatoya mu Burundi nta muririmbyi ariko aratera imbere ngo kubera ngo ni impano yiwe. Uyu munsi dufise ubugwi muri industry urumva wewe utari muri riya kipe utari muri riya mugwi nta kiganiro baguha nta show baguha udafise no turahago ahubwo rero ubu ariko novuga ngo mu batanguje uwo mugambi w'ivyunguka novuga harimwo uwo bita Simbizi ariko twarabonye yuko indirimbo yiwawe mu bambe ari mu bantu bafashe ya mbere mu kuyikorera promo. Mbega nawe wari wamuhaye ivyunguka canke habayeho gufashanya? Jiste nyene Simbizi kubatamutahura. Simbizi n'umuntu afise ikintu kinini cyane afashije umuziki wacu. Muri uno mwanya nimba mwumva je ndamuvuga uko ndamuzi ubu birashika sinzi kuba muzi kundi ariko je muri uno mwanya ndamuzi mu mwanya ndamumenye afise ikintu kinini cyane afashije umuziki wacu. Ni kuba yamamaza cyane ivyunguka cyane naramwumvirije namuhaye umwanya wo kumwumviriza nasanze igituma Simbizi yabikora bijya ni babaririmbyi bagayana arabaririmbyi bafashije après amaze gushika ahashitse ushobora kumwumva kuri media kanaka avuga ati ujya je yafashije iki sindamuzi je nta n'ikintu yafashije so jiste kubaririmbyi ni nka advertise ni nk'impanuro nabona bahaye nimba uzi neza yuko hari umuntu yagufashije n'amafaranga 100 muri kariyeri yawe y'umuziki rijya jana niba ritagize umucango muri video yawe ritagize umucango mu myambarire yawe muri audio yawe ari ikintu yafashije iryo jana hari ikintu cyafashije mwibuke guha agaciro ikintu mwaciyemo icyo ari cyo cyose benshi bifata nkaho bifata ukundi ariko je byarafashije Fizzo yabwiye ndikirofa apana mu buryo bwo kuntuka komtel nari navuze ko by'umuziki kubera ko nabona ibintu bicinega ari byinshi ndabona neza abajournaliste ntibampa umwanya aho nshaka gutoborera harazibiye ino ivyunguka ino ntitukuzi ino ivangura urumva mugena ari shaka kubiheba niho narose message ivuye kwa Fizzo mbwira ati nimba koko ushaka guheba umuziki uri kirofa nyandamukije nta kintu na kimwe yambwiye uri kirofa ryari rya mbere kuri jewe ndose message ivuye kuri Fizzo kwa Big Fizzo kuko nta nubwo nari nzi ko ananze sinari nzi ko anankurikirana kumbe mu bantu bankurikiranira hafi ariho Imana imuhezagire kuri jewe byarampagurukije bituma nongera gukora kumbe hari abantu batuzi mu Burundi hari abantu batuzi ariko batatwereka ko batuzi twanahura n'umwibarabara ntibaraturamutse nagira ndababwira ati bari abantu baratuzi neza banatuzi kuruca uko twe tubitekereza ariko rero umwanya urivugira nimba uri kurakora ikintu ukora ariko umwanya urivugira ushobora kuba utararonka award ariko hari award nyinshi ufise mu nzira wotazi ziruta niyo uri kuragwanira umwanya ibintu byose nuko biyigihe umwanya niwo uvuga Big Fizzo waravuze yuko yakubwiye yuko uri kirofa ariko mu kugwanura yuko utoheba umuziki bisigura yuko yabonye talent iri muri wewe ufise amahirwe menshi yuko ejo dushobora kumva wasinye muri Bantu Boy
no kuri je no bisigura yuko navuze umuntu niyibona kenshi ubona n'abantu je ndashobora kukubona wewe nkakubonamwo ikintu kanaka yego birashika sindakubonemwo impano yo kuririmba ariko nkakubonamwo yindi impano yego nkaba ntekereza neza yuko ari umunsi nzo gushikira wewe nkakubwira wowe ufise ikintu kanaka gikorere yego urazi kwitahura ari ikintu gikuru cyane twagakwiye kugenderako cyane gutahura ati je ndafise impano iyi je ndashobora kuba ndirimba atari impano yo wanje ndashobora kuba ndirimba atari impano yo wanje ugasanga impano yo wanje ni kwandika ugasanga impano yo wanje ni guperforming urumva so muri izo nzira iyo umanze ukitora ukamenya ati je mpagaze aha ni ikintu ciza cyane kenshi rero si wowe witora abantu nibo bagutora yego mu kurangiza inyuma y'indirimbo yawe wise Mubambe novuga ngo ugerageje kuraba ingene wari wayikoze ukaraba ingufu wayishizemo n'uburyo wayishizemo eske urabona yuko umusaruro yakuzaniye ari wo wari wifuza canke hari haho bitaragera wari wifuza? Je buri ndirimbo sohoye buri ndirimbo ndekuye negeze kwirongamwe inyungu irashobora kuba atari inyungu y'amafaranga irashobora kuba atari inyungu y'amafaranga ariko umuziki ni igihe urashobora gukora indirimbo uyu munsi ukayirekura uyu munsi ikazomara hafi amezi 2 abantu batayizi ariko igahera n'umwaka ugatangara ubona hari abantu aribo batanguye no kuyikunda kubera ko ari gihe abantu badakunda indirimbo zawe no kugira amaraso meza ku abantu bagukunde wewe kwanza abantu baragukunda barashobora kugukunda badakunda ivyo ukora hari n'abantu bakunda ivyo ukora ariko badakunda wewe yego uriya muntu ugenda mwanga gusa afise umutima mwiza ahora afasha abantu bagowe ariko wapi je sinzi nisanze nyene tudahuza amaraso yari mu Burundi kandi ugasanga mu kumviriza ibikorwa byawe yari mu Burundi yari umuntu akubwira ati je nisanze gusa je uriya ntaco dupfa ntituraramukanya nanaho turahuriye ariko hakuru namwiyumvamwe mu maraso je sinzi nyene ndamwana yes novuga ngo tugana ku musozo ni giki abafana biwawe canke abakunzi b'umuziki ndundi bo kwitega ko muri uno mwaka mushasha wa 2024? 2024 ikintu bagiye kunyitega ko nababwiye ni je byanga nzobivamwe ariko atari kubivamwe komtere nivyanga nzobivamwo ngire abantu mfashije mu muziki nivyansaba kuba umujournaliste nka Alvin nzobawe nivyansaba kuba umupromoter nzobawe nivyansaba kuba umanager nzobawe ariko kuburyo mu nzira zo kumva neza yuko batabikoze tuzovyikorera ivyo bintu byo kumva yuko uri umujournaliste yes uri umujendi mu journaliste ariko emera yuko ari abajournaliste bakurusha bashasha emera yuko ari abajournaliste bafite création na creativité nyinshi zikurusha bariko barakora kukurusha kuko niba udashobora kwemera yuko naka kurusha ntaco ushoboye je nasubiyemo niba udashobora kwemera yuko naka ari cyo kurusha ntaco ushoboye reka tugushimire kuba waduhaye kano kanya kugira ngo dushobore kwituyagira n'abafana bawe bashobore kumva bimwe novuga ngo bari bafitiye amakenga bakabironkera umuco. Merci nanje ngira ko nshimira abantu babandanya bafata mu mugongo bantera intege abo bose bariko baradukurikirana nibaza yuko nta bintu byinshi byo kubashimira ariko kuri jewe kugira ngo urabe igikorwa canje yaba na interview yaba challenges yaba indirimbo yanje kugira ngo uyicishe kwa maso unayirabe gise umunota umwe kuri jewe ni impano umpaye n'umuhezagiro kuko uyo mwanya wawe wari ufise wari kuja kukoresha ibindi ariko kubumpaye kugira ngo nkurikirane nagaciro gadasanzwe so special thanks for you na kandi
ntugende udakoze subscribe vraiment. Tuzotezanye imbere gute none nimba ashobora kugusaba uze kunyikira naka ukagenda udashobora gukora subscribe, share, comment kugira ngo ugende uvuze. Abagabo bavuga ati abarundi turafise akantu ko kugira ngo ukavuga ngo nuhigimye abavuze. Andika ngaho muri commentaire higima basi. Merci beaucoup, merci kubakunzi ba Akiwacu Media, merci kubakunzi ba FABBY TOZZY. Big shout out to you, murakoze cyane. Thanks.